Itariki 17 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 936 i Buenos Aires muri Argentine wabaye umunsi utandukanye n'iyindi. Uwo munsi havutse umwana bamwita Jorge Mario Bergoglio. Mu bisanzwe ntawe arazi ko uyu mwana azoba umwungere mukuru wa Eklezia Katolika, kuko no mu bwana bwiwe yakuze yikundira ibijanye na shimi. Ariko ku myaka 21 yaje kuronka umuhamagaro yinjira mu bajesuite. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969 yahawe ubusaseredote. Uwo mugabo yarangwa no kwicisha bugufi, akagira urukundo rwinshi na cyane ku batishoboye. Kwigenekereza rya 13 Ntwarante umwaka wa 2013 isi yose yaratangaye igihe Bergoglio yatogwa n'abakardinale ngo be papa wa 266 wa Eklezia Katolika. Niwe yarabaye papa wa mbere akomoka muri Amerika y'Epfo, kandi akababaye papa wa mbere akomotse mu muryango w'abajesuite. Uwo mupapa kandi yarabaye wa mbere yitiriye izina rya Francisco mu ntumbero yo guha icubahiro umweranda François d'Assise yakunda boro kandi agakunda n'ibidukikije. Uwo mupapa Francisco yarazwi cyane ku bikorwa byiwe byo kudahengama. Yagiye arangwa n'ibikorwa byo kwicisha bugufi, nko koza ibirenge by'imfungwa, kuvuganira impunzi, kwamagana akarenganyo n'ibyaha byagiye bivugwa muri Eklezia. Kuva baye papa ntiyahengeshanije guhamagarira abantu bose ngo bagire urukundo, imbabazi no kubabariranira. Ni mu majambo yakunda gushikiriza ati, dukeneye Eklezia ifungura amarembo atari y'abacamanza ahubwo y'abavura ibikomere. Hari ibintu byinshi byagiye bimugira umupapa adasanzwe, nko kuba umupapa wa mbere yagerageje kwiyunga n'abatari abakristu ndetse n'abatemera Imana. Mu mwaka wa 2019 Papa Francisco yabaye papa wa mbere mu mateka ya Eklezia yakoze urugendo mu gihugu ca Kisilamu mu ntumbero yo kurondera amahoro n'ubwumvikane mu madini. Ya Abu Dhabi muri Gulf yahuriyeho na Sheikh Ahmed El Tayeb, imamu mukuru wa Al Azhar. Basinye amasezerano bise Abu Dhabi Agreement, cyangwa the document of human fraternity for the world peace and living together. Aya masezerano yashimikira ku mahoro, kubana neza no kubahana hagati y'amadini. Uno munsi ku rubuga rwe rwa Facebook, Imam Sheikh Ahmed El Tayeb yatangaje ko yababajwe n'urupfu rwa Papa Francis. Yagize ati, isibuza umuntu ubuzima bwiwe yabumaze arajwe ishinga no gukiza ikiremwa muntu mu kugarukira ku batishoboye no gushigikira impunzi, tutibagiye no gukunda ibidukikije. Mu mwaka wa 2013 atamisi myinshi irahera abaye papa, yavuze amajambo yatangaje benshi. Yavuze ati, n'abatemera Imana mu gihe bakora iciza nabo bari mu nzira y'agakiza. Ibi vyerekanye ko Papa Francisco atabona Imana nk'izohana abatayemera, ahubwo nk'urukundo rupfunguriye bose. Akandi karorero ni ibiganiro yakunda kugiranira n'umumenyesha amakuru azwi ko atemera Imana Eugenio Scalfari. Bahuye kenshi bakaganira, bagasangira ivyumviro by'ubuzima, ubuntu n'urukundo. Ntiyamutegetse kwemera, ahubwo yaramwumviriza akubaha ivyumviro vyiwe. Uyu mupapa kandi yagendeye abahindu, ababudiste ndetse n'abahakanye batandukanye ku isi batemera Imana, bose yarabumviriza. Aho hose yashira imbere amahoro, ntiyajanwa no kumenyekanisha idini ryiwe, ahubwo yashira imbere ubwumvikane n'ubuvukanyi. Mu gihe isi yugarijwe n'ihindagurika ry'ibihe, Papa Francis yazanye inyigisho izingiye muri Laudasi, aho yigisha isi yose gukingira ibidukikije no gukingira isi yacu nk'inzu twese dusangiye. Uyu mupapa ntiyigeze yemera abubakana basangiye ibitsina, bimwe bita homosexuality, ariko yaravuga ati, aba bantu nabo ni abana b'Imana
kandi baracakeneye urukundo rwayo. Ati saba gutegwa amabuye. No ku kijanye no gukorora inda, Papa Francis ntiyavyemera, ariko yasaba abapadiri gutanga imbabazi ku bagore bose bakoroye inda. Papa Francis ashengiye ku myaka 88 azokwibuka nk'umuntu yaharaniye amahoro n'urukundo, mu gihe abandi bariko barashira imbere urwanko n'intambara. Yerekanye ko kwizera kudashingiye ku majambo gusa, ahubwo gushingiye ku bikorwa n'urukundo. Wakoze kubana nanje muri ino video y'ubuzima budasanzwe bwa Papa Francis. Fyonda jeme na subscribe uzohore wibonera n'izindi video.